Apana filme data narayiravye kandi ko ndayikurikirana vramo filme data ntanduririmwo usivye gusa ko ari filme yigisha iyo data uri kuravuga nyene naravye ko tushabira mu birimbere muri kazoza okay turi muri kazoza rero ndiko ndakubwira ko Mimi Mireye yego ubu amuyoboje inkoni y'icuma nta muyoboje inkoni y'icuma kuko Mimi Mireye amatrofa rero amatrofa ntayaronka best influencer ntiyayironse wow okay zana trofe za libere ngaha Cadeau Boba n'umukinyi Cadeau Boba n'umukinyi gute reka ndagusigurira aho nyene Cadeau Boba n'umukinyi gute Cadeau Boba n'umuntu azi kwitwara neza mu sene yariyo yose bamuhaye exactement ndarindira ndakwereka impamvu yahomvye ubu ntari muri prank no si prank ni maisha man Piponi MC de la capitale ndabwira no munsi namaze kuyishikira kuri Mazi Media TV turi kumwe n'abatumire babiri bose n'abamenyesha makuru ndetse babikora neza banabizi bazi ibyo barimwe uno munsi je nabihamagariye ndabibarize utubazo tumwe kandi umenyesha makuru ahari hose abatohoza nibaze ko ibyo nza kubabaza rabda baza no kubimera inyisho uno munsi ndifuza ko tuvugana ku bintu bijanye na filime ziriko ziragaragara muri industry y'u Burundi. Industry y'u Burundi hari filime ziriko ziravugwa ko ari bitito. Hari izindi filime ziriko ziravugwa yuko ari induru nka filime za gasore, nka comedy za gasore. Hariho n'izindi bariko barita drama. Bisigura bamaze kuziha amazina aho hari ama insolite muri industry yacu. Mbega mwibaze yuko ari bande rero boba bakora izo filime zimezuko. Shaka mwe muduha umuco mbega niko kibamwe baje bakora byitwa drama abandi bikitwa ibitito abandi bikitwa induru za gasore ni mwebwe bambe reka mere kuri we umutumire wacu kwanza kare turakora mu gihe murakoze cyane ni nana Naomi kuva muri Hox TV ndishimye cyane kuba mwanyakiriye kuri TV yanyu merci beaucoup karibu cyane nawe umutumire wacu yani ishimwe Christa Morena canga momozowe muri Mazi Media TV nanje mwakoze cyane. Thank you so much. Ni momozowe muramumenyereye nganyene ariko namuhuje no wabisangiye kandi babikora neza. Ariko rero tudatevye. Reka rero tuje kuri kino gisije namaze kubabwira. Ndaduru mwamaze kuciyumvira ko nari nabahaye nakanya da. Yes. None mbega ibitito muri filme mwebwe mu bifata nkiki mbega mu nari bandi babikora. Izo drama hamwe n'izo zinduru z'abagasore mubona ari bande babyibaza ko cyane okay noneho ivyo bitito ni bande babikina biravugwa no tukiraho benshi barakunda kuvuga yuko urabiye kuri Amede ko cinema ziwe zose ari imigani y'ibitito kandi uravye yes ni nabo muri BMT ni BMT mbega yego ni BMT bakina ego yes imigani n'ibiki ha mizo za drama nazo drama nkuko abantu bagenda barabikurikirana ndetse abamenyesha makuru bamwe bagenda barabivuga biravuga yuko kwa Ribati so ariho bakina ibintu bya drama bananiwe na action bariko bakina drama bavuye muri action baja gukina drama byamunaniye ingufu zase sikuvuga ko byamunaniye mugabo oya bimunanira gute erega don ziratandukanye apana yatanguriye mu ingumu yobandaniza mu ngumu afise don zitandukanye ziratandukanye okay tukiraho natubwira nabo batujana mu ntuze batujana muri gasore induru ivurugo gusoka filme date ubwo biriko biravuga ko nyuma ya Fanny Ravine bari kubonekana yuko ari induru za gasore nta bintu biri serious ndetse n'abakinyi bayikinyemo bibonekana yuko ari abakinyi Ciao ya reka mugiye filme apana filme data narayiravye kandi ko ndayikurikirana vramo filme data ntanduririmwo usivye gusa ko ari filme yigisha gute yigisha ingana umuvyeyi ashobora kuvyara umwana akamuta umwana agakura hangayitse kubwo kubura gusa nizere ko iyo data uri kuravuga none bisigura yuko ari induru iyo data uri kuravuga nyene naravye data muri trafa yego warazi reka ari umuntu wa mbere isizungurukiyeko ni Fanny Ravine iyo ni inkuru nziza aho rero uhagaze he kuko Libere na Fanny Ravine twamatubana ko ari contre gutyo ariko kera bari bameze gutyo reka basi ndakwereka sivyo duhere ibintu hasi sivyo urabe Fanny Ravine agikina na Ribati
Liber ukiraho nyene Liber Nsoro the Heroes ninde yamwinjije muri cinema Ndundi Bujumbura amukuye Ingozi Rindira ndakubwira na yamukuye Ingozi atampano yamubonyemo reka nkubwire genda zi histoire y'ingene yoba yaravuye hari yavuye Ingozi zananye na Dani sinzi ko mumuzi muri cinema ego niwe yamumanukanye Bujumbura azanana baje gukina kwa Abel bari kumwe na Abel Dani w'Ingozi niwe yazanye Liber ahi Bujumbura amuzana nk'umukameraman cyo gihe baje kwa Abel ndwayo baje gukina kwa Abel ariko ico gihe yarakiri n'umupetisha ntiyari bwa Liber umupeti gusa afise impano ntituvyase ko afise impano mugabo bajya babadugije bame babavuga ati mwe mwarakoze mwaradufashije haraho mwadukuye kuko iyo hataba Fanny Ravine ntiyari kuba Liber ubu ushatse kuvuga yuko Liber atakande kamaro yo baramariye Fanny sico mvuze ntunyumve nabi sico nshatse kuvuga nshatse kuvuga ko burya bavuga mu Kirundi ngo tubiri tuvurana ubupfu nimbuzi Ikirundi urumva Ikirundi tubiri tuvurana ubupfu haraho parti imwe Liber yoba yarafashije Fanny n'indi parti Fanny yafashije Liber kuko Liber iyo hataba Fanny Liber Bujumbura ntabazwe voilà rero nanje niyo mpamvu nakubwiye ati Fanny uvuga ko yakuye Liber mu nyankaragata ndavyituka sivyo yahamukuye afise icamubonyemo sivyo ni ego rega umuriza doni tuzase ni uko n'ubufana afise abandi bana hajya anye batangwera aba bantu zeye nora umugabo wiwe Noraske ntiyarazwe ariko yaduze kubera ko Fanny Ravine baba ajya batipe bariko barakinana bafiko none ikibazo rero hano ki itandukana ryabo abo ryabo bantu babiri ninde yahombye ninde yungutse itandukana je ndibaza ko Liber yoba arahombye kuko inyene Liber yoba arahombye reka ndabivugira hanyene Liber kuba yarahombye nuko Liber wenyene ico gihe bariko bakina filme ijya Soro the Heroes baca bahereza ku filme yitwa Umupfakazi sinzi kuzi ko akurikiranye histoire yabo filme Umupfakazi niho batandukaniye bisigura ko kijya gihe uravye umuvuduko bari bariko sivyo Liber yabaye umuntu atangura A0 kuko yatanguye kwigisha abana bo muri academy Fanny nawe babandi bose bari kumwe yagumanye nabo none yahomvye gute injira urabe ubutunzi Liber Fanny yoba amaze gushikako turabana Liber none rindira ndakwereka impamvu yahomvye ubu ntari muri prank no si prank ni maisha man rindira ndabitahura ego nakazi vuga yuko ndakwereka ni impamvu nahamara tarondererwa sawa nabitahura ego ndakwereka impamvu Liber atahomvye je Liber ndanamwemera kweri big up sana kweri impamvu ndamwemera ego baratandukanye iyo aza kuba uwundi wavuze yuko bakuye mu nyankaragati bafashije ubu ntiyari kubare ahari nanje suko rindira ndakubwire ndacavuga sivyo ubu Fanny nyimba bitase muri filme prank azifashe gute reka ndakubwira sina prank gusa ahubwo haro n'indi shasha yo kagugira ati ngo dutwenge hari ikindi kiganiro reka ndakwereka nukurondera amafaranga rindira gato narazana ikindi kintu rindira ndakwereka barakina filme baragira planke ubu yasoye n'ikindi kiganiro cyo kuryohera ega n'ibindi azobizana amafaranga ariho kandi amafaranga arondegwa n'ayandi mu bureke n'ibindi azobizana ni mamalao toujours azokagenda bukebuke data si copy hirya je nibaruka kumushira hanze yuko yakubise copy yande muri njibu film ibyo ntibiriko birasira okay reka ndabikubwira reka ndabikubwira aho nyene uze ko ari waravye umwana w'ikinege wewe sawa uvuze ko ari copyright yoba yaragize sivyo apana si yoba yaragize iyo vie privé yiwe kuko nk'ivyo ntarabishira hanze ngo avuga ati je suis d'accord ko ibyo bintu ari hasi nuko atekewe mu bwo
hariho umuntu kuvugwa abarundi muri industry baravuga bakona mugomba gusa kandi igiti giterwa amabuye nico cyami ivyamwa none tuvuge yuko Fanny muri babiri je mwotsinda n'izina ry'Imana oya ndi kumande no uri kurashigikira kwa Riberi bivanye n'ibibazo ndi kumva Riberi akiri kwa Fanny yoba yarigeze kwandika film Ribe ari kwa Fanny oya ntayo yigeze yandika uvara ntayo yanditse arabivuga ariko arayandika arabivuga Feruje ni hari Feruje ni ndayimwandiki nituvuze ko Feruje uzi gute ko yoba yarayiyandikiye kuko abakinyi ba sinema Ndundi muri yizi hari umukinyi aguri sinema atayanditse sora niwe wazimwandikira ndakubwiye ngo nibangagiwe kuko hari umukinya guri sinema atayanditse nibangagiwe twacabubona Fanny honye n'inyuma ya Ribati ubafise umugabo no kuvyara yaravyaye amafaranga kumasesera wene mwumva yuko inyuma ya Riberi Fanny yagumye yungu none ndakubaze ni Riberi atigeze avyara ni Riberi atamugora afise none nimba yaravyaye nawe nabizana bigaragaza akunguka yarose tukabona nabizi ko Riberi abandanya avyara erega muri umuryango wawe kuri rezo none kwishimira umuryango ni naco cambere kiziba je muri ko muranta umaze kumbwira yuko Riberi arenze muri bakambwira ati Fanny ararenze mama lao nani ninde best influencer utwo kwishimisha amatrofa amatrofa ntayaronka best influencer ntiyayironse wow okay zana trofe za Riberi ngaha Umviza zana trofe za Riberi nazizane trofe za Riberi tuzumvirira reka tubirabe none reka tubirabe yego zana trofe bishamashi reko nyimbosha kumbwira yuko atatsinzwe cyangwa baticaye yotsindwa gute trofe guma tahana azitahana ziri he best influencer yuko kumironka ibiturire n'ibihari reka niba kumbwiye mwana wa mama nta giturire baba yaratanze kuko abariko barakina abo bariko kubo barahiganwa bari benshi ntiyari kubura amafaranga ariko higana na Riberi gusa mfise akabazo barahigana rindira batubaze nakandi yego aho nyene none ko dufise abantu benshi muri industry sabo bonye turafise nabo bakina ibitito kandi munyari ko yego turafise nabandi benshi none ko mama lao muri no mwanya biriko avuga ko hari umuntu yamaze kumuta hasi amusumbya basangiye tuvuga si tuje mu bagore ko Ribati n'umugabo undi n'umugore babati ngo twaboneye yego voilà tuje mu basangiye ibiti uno musi Ribati ninde muri industry ko dufite basabasi ba mimi Mihaye mimi tuko tuje mu bagabo basabasi turafise bajya ba Ribati bajya ba Amede byumva ba Mr Kane Kisi ba Mr Sami ba Kevin Katoze kingi mu bahungu mama lao nawe biko bivuga ko yatawe hasi mbega murabyemeraho ko hari umuntu yamaze kumutaka yego reka ndakubwira ikintu ivyo birahari reka ndakubwire mu bahungu uravye neza umuntu ariko arakina neza muri filme Ndundi ariko araza ugiye gahoro ahari abantu benshi batanamuzi burya kana ariko aragenda neza coco kandi ariko aragenda neza kandi kane baravye nabi bose bajya basabasi bararyama usiguye ko rero Ribati ntahagera oya reka abatama nibarekera abana baca bakore abatama bande nibarekera abana bakore baryamanye impano izo mpano baraziryamanye nibashire ngaha baronka amatrofe baronka ubushimwe bave ngaha mu gihugu baje gukinira hanze tubibone burira indege nk'abandi tubibone wibaza yuko none amaze kurira indege kangahe agiye gukinana n'abandi bantu gusa mama nawe twizere ko bakiri kingi mama nawe aracagaze neza nubwo hoza uwundi muntu ndazi neza nawe yovuga ati ego uyu muntu ndamwemera kuko Fanny mwese murabizi urabyemeranya nawe ko mama nawe agihagaze iryo zina ryoyo ntinanje ageze mu bintu bya kopi abakobwa turafise mimimire turafise Kadoravere turafise Kanyana turafise ni benshi none ninde baba banareye je ndashigikira Kadoravere kwaba ndamushigikira oya ndamushigikira ndakubwira undi munayeka aravyitwaramo neza n'uyo mukobwa Kadoravere n'uyo mukobwa Kadoravere oya umviriza Kadoravere n'umukinyi Kadoravere n'umukinyi gute reka ndagusigurira aho nyene Kadoravere n'umukinyi gute Kadoravere n'umuntu azi kwitwara neza mu sene yari yose bamuhaye
ego ico kandi Cadeau Boba biragoye ko abantu bashobora kumutahura kandi biragoye ko Cadeau Boba niyamara kwiyubaka kwazokoroka kuko abandi bahagarara ku kintu kimwe Mimi nawe hahagaze Mimi n'umuntu yamari mu marira amaso ziwe akoroka rimwe Mimi muhe Cadeau ararize na Fanny nuko nyene reka ndabigusigira ndakaza reka dufatire kuri Fanny na Mimi burya bavuga ngo inyundi irakura igitugu kirakura ntigisumbije iyacujuje Mimi misi yose uzona abaze yamari musi ya Fanny kandi aramwubaha kuko yaramutanguriye twaba badusumba twaba tugendera musi y'amavuta y'abadusumba bajye bari musi y'amavuta yiwe batekereze ndakubwira ikintu kimwe kumwubaha nituvyaza kandi utegerezwa kumwubaha nivyo kuko yakuboneye izuba sivyo reka niba kujya ko mu muziki man woza na Big Fizzo ugacivuga ngo Satbingo yaje kuruta Fizzo naho vyogenda gute Fizzo kumari Fizzo ashobora kumuruta mugabo tujanye n'ibihe nyene okay Satbingo yarigeze kuvuma kuvuga na Fizzo atavugwa mugabo Fizzo yagumye ari king n'ubu Satbingo baravumye kubyo n'ubu Fizzo ni king rega nitwagase mutima yiwacu mugabo uragaze kwiyubakamwo wamo gusubara cyane nagende nuno munsi agire afate atore kamera yiwe sivyo hama ahitana umwana wiwe bakine mayayabe amavyuzi arinjira paske imitima y'abarundi yarayifashe ariko dusubire mu bintu bya campaign ego Mimi Mireye ego ndibaza muramuze neza ego Mimi Mireye afise campaign ego yiwe ego singa Cadeau Boba na campaign afise ego Fanny Ravine afise campaign ego ariko turavye mu kubaka abasinema Ndundi Mimi Mireye uno munsi ariko atwereka action zitandukanye na Fanny akatwereka action zitandukanye hagati ya cira munda na data mbega tugerabye muri runo rugero tugezeko ninde yasubiye inyuma mu gukora mu buryo bwa film data toujours yarasubiye reka jewe mbu munyakuri reka jewe umunyakuri zinemeze Jesse nigera mbango ndiko shigikira umuntu gutya anye uravye igacira munda ugacuraba na data sivyo Mimi aho uri respect yarakoze no jewe rengene meze jewe sishigikira ibintu ngo ndukora nico nagumye ndakubwira oya sineme nduru sinduru mu kurushanwa habamwe uwa mbere n'uwa kabiri sivyo mu mahiganwa habamwe uwa mbere n'uwa kabiri kuko tuvuze induru ni yamarira na Mimi Mireye muri yamarira bingira kuravuga ngo ni induru bose bakina barira mbere kubera ko hajya abavuga ngo igitugu kirakura ntikigera gisumbi zose mu gihe rero Fanny ariwe yoba yaragerageje kupambana murabe ko mupfakazi murabe kuri firme yise urugendo ya Kinya ya kera muce murabana firme zu vraiment yaragerageje ivyo rega ntibisigura yuko kuri nimero ya mbere nagumye ndakubwira azohaguma ni bon sivyo mugabe cyane kwibutsa cyacu nkora akurisa ko akura kemeye lindira ndakubwira rero sivyo ariko ntibisigura ega amase ya kera avumbukana umunyota kandi amase ya kera nashobora guho mu rutaro ivyo urabizi neza ndavyumva rega ndakunda kandi wakemeye n'ibindi uravyemeye lindira ndashaka kubwira ikindi naco ndakubwira ikintu kimwe urabe neza amasoko Mimi Mireye afise harafana afise nawe yararose kandi yararose pamperse yararose amata imodoka Mimi Mireye afise wariga zibona na Fanny none Fanny ntafise imodoka nawe imodoka nyabaki vangwa arafise Fanny hari imodoka yose ni imodoka none bose ntibadeplasa rero ndikongerageza gukwereka ama step ariko bose bafise ikitwa imodoka ubuzi imodoka bose ni imodoka umviriza tuvuge nk'abantu bakuze kandi bariko bararabira ibintu imbere sivyo ubu ibintu tuko turaraba ukuntu tuko turabona ibintu ntituko turabira mu vyahise tuko turabira mu birimbere muri kazoza sivyo turi muri kazoza rero ndakubwira ko Mimi Mireye ubu amuyoboje inkoni y'icuma nta muyoboje inkoni y'icuma kuko Mimi Mireye amuyoboje inkoni y'icuma ivyo kandi nta muntu numwe atari karabona ibikorwa Mimi era ndakora ikintu Mimi Mireye indege ntazuriye ntazirembere navyo namazi yarazuriye uracari muri yara ariko nuko afise uruhinja ndazi ko Fanny yabadafise umwana mwese murabizi Fanny ntabaryamye hajya abaguma agenda nkuko yahora ataragira umwana n'igiki cyatumye tagenda ataragira umwana yaragiye yagiye afise inda ntitwo yagiye ajana na ba bere baja mu Rwanda
kandi bataka indege karaga promotion ko hasi gatoyi na Mireye aheruka kugenda yagiye mu Rwanda ari mu Rwanda agiye gukina na bakiramana ari mu Rwanda ari gukina mu Rwanda ndakubwira ikintu kibi ahubwo iyo uvuga ati byari ryambere none byari ryambere umva na Fanny rya kangahe rya kabiri none Fanny ni kangahe yo Fanny uri indege kesho rafiki yangu duharurire Fanny karanga gisa ahubwo iryambere Fanny karanga gisi iryambere agiye kinana n'abandi Fanny ni indege rero uragiye gutembera mu Rwanda gutembera ni mimime kandi ikindi naco gitangaje kuri wowe uri kuravuga basi tuvuge duti ko wumva uri kuvuga ko mimimire ari karahaguruka cyane tuve ngaha mu Burundi tuje mu Rwanda sivyo kubera iki nawe acibaza kuri gwa Rwanda iyo aba yari umuntu avuga ati ndarenze yoca vanga hakinjira East Africa yose umuntu wa sinema zoza akinjira East Africa gusa bivuga ko aribo bamurondeye no kumurondera birumvikana kuko barakinanye sinema agiye mu kazi nkuko nabandi bagenda mu kazi ni nkuko nawe ushobora kuva kuyo kamera bakagutelefona bakabwira ati sanga mu Rwanda dukore uri mu kazi ni business kuko business ni sinema gusa bariko bamurondera ko yakora icyo karakora yes ni nkuko na Fanny Ravine uravye bisigura ko Fanny Ravine yica none bamurondera Fanny ni urubona ko nabo hanze rege ibikorwa bye byashaje ntibirasaza kuko aracari ku kivi bakozi banje kurikimana byashaje ibikorwa byiwe bijyana byose cyane ego turiko turagana ku musozo ubona ko abafana bazagira icyo babivuze yazi barakurikirana amafilme Ndundi kandi barabona mbega ibintu biriko bitera bijaye barabona ko Fanny ari umwe mu bantu gukura ku icyata bizoba bigoye cyane Mireye ashobora kubikora akamugura ku icyata yes ni nabo bacamanza dufite abafana turabona yuko ribat yoba hari ikintu yoba yaramariye Fanny igihe yavuyeho cyarabo cyabuze kandi canke na Fanny hari ico yamariye ribat hari ico yabuze mu ribat yes abantu muri ko baradukurikirana muze kugira ikintu baze kugira ico babivuze go ariko turangiza rero tubwira iki abafanzi kubijyanye n'impanuro n'ibijyanye muri industry okay shaka ico umwe aza kubwira abantu kuko turabye ku ruhande rumwe na filme turiko turakurikirana ni hehe hantu mubona yuko bokosora mubwire n'abakinyi ba filme nyene ni mukosora hani mukosora kugira mungane n'abanaka sawa je kubganje aho nyene Reverse ndamwanka Fanny ndamwanka bose nta numwe nanka kuko bose n'abakinyi ba sinema Ndundi kandi bose twifuza ko batera imbere kugira ngo bashobore guteza imbere igihugu cacu c'u Burundi ico saba rero saba abakinyi ba sinema Ndundi bareke kudendebukirwa bakore cyane kandi bahindura imikenyuro strategy nimba wamenyereye gukina sinema Ndundi bakuzi wewe ukina ibintu by'inkundo hindura ntugume muri gwa rukundo abantu go rukundo bazoruhaga nimba bamenyereye bakubona uri kurarira hindura va mu marira injira mu munezero kugira ngo abantu bagume bumva bakeneye kuraba bya bintu byawe ico saba abafana nabo Barundi bene wacu banyamahanga abumva ikirundi bose aho bari hose genda bisabira nuko mwakunda sinema Ndundi byukuri abakinyi ba sinema Ndundi bararuha bashiramwe imitahe myinshi kandi birabavuna ku rugezo ruteye ubwoba uravye ingene bitanga ugacuraba n'umusaruro baronka n'umutima bafise n'urukundo bafise rwo gukunda akazi naye handi nta nyungu na ntoya bariko barakura muri sinema Ndundi ico nsaba rero mukurikirane sinema Ndundi muba supporting muba sharing mubatemo n'imitahe kuko barakeneye uburyo bwanyu n'ivyiyumviro byanyu murakoze cyane ya momo karibu cyane nawe kuri ya je ikintu novuga sinza kuja kure y'ivyo yavuze uyu jewe nta Liberty ndamushigikira even na Fanny sindamwanka oya bose ni bon ariko ukuri kuravugwa kandi turabitswe kubabaza mugabo dutegerezwa kuvuga nyene ikintu rero nobwira abafana guys nukuri abakinyi ntako badakora mu kubaha ibintu vyiza kandi baruhiye barari amajoro why tudakurikirana abantu biwacu nimba tudashobora twe guteza imbere abantu biwacu tuzoteza imbere gute cha twimvira kuja guteza imbere ababandi
ega niyo mpamvu muri vyose no mu muziki nico kintu ca mbere kinabuze ego nico kintu ca mbere kibuze twe twifuza kuja gushigikira abahandi bande bo mu bindi bihugu twebwe kubera iki dushaka kwisuzugura igice n'ikimenyetso c'uko twisuzugura twe ko ata bintu dufise abandi bo hanze aribo babifise eske abo banyamitahe bazova he mu gihe babona yuko natwe ivyo bacu tutabishigikira rero bafana nukuri mushigikira abakinyi mushigikire aba bariko barabikora neza bakeneye mwebwe ni mwebwe nguvu zabo sivyo ni mwebwe nguvu zabo ikindi kintu naco novuga mu bakinyi bariko babikora neza ari impano barazifise byinshi barabifise vraiment ingabire Imana yarazibahaye icambere mugwiza urukundo muri mwebwe vy'ukuri ikintu kibuze mu bakinyi urukundo ni ruke cane mugabo bagwiza urukundo muri bo ibisigaye hari urukundo vraiment ivyamwa vy'urukundo biragaragara biraboneka hama abanyabitahe namwe mubandanye mubikora neza mushigikira abakinyi bacu kugira ngo ejo canke hirya ejo twibona ahandi hantu muri film murakoze cyane. Yes, thank you so much. Akaba mwari kumwe na teacher.